hariho ishetani zitubuza kubaka igihugu cyacu kandi zisaba amasengesho menshi no kwisonzesha. Tugize urunani rwo gusenga no kwisonzesha turi kumwe n'Imana barundi twese ugwanko goca ndababaza goca ugwanko. Ikibazo yabacije kirumvikana, turi kumwe abarundi twese dufatanya amaboko duhuje umutima n'inama tukavuga duti nukuri ibintu aho bitugeranye ni habi, rero reka twisonzeshe kugira ngo igihugu cacu gikire. Mwibuka ijambo ry'Imana riri hariya mu ngoma ya 2 igice c'indwi ku murongo wa 14 haravuga ngo ni abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bakava mu vyaha vyabo, je uhoraho nzomva ndi mwijuru ndabaharira ivyaha vyabo kandi ndabakirize n'igihugu cabo. Voilà, urazi abantu ibihumbi n'ibihumbi, abantu miliyoni zingahe bavuze bati tugomba dushike kuri rihangiro, tugomba twisonzeshe mpaka Imana itwugurura imiryango. Murazi inguvu biba bifise. Voilà, nababwiye nti n'abapfumu barisonzesha nkeswe abakirisu byanditse muri Bibiliya. Ni gute abapfumu canke abaja ku bapfumu bo bikora neza gusumvya abantu vyanditse mu gitabo basanzwe bakoresha mu gitabo c'Imana. Aha twari mu vy'impwemu n'abayisilamu barabizi. Tugiye mu vy'amagara y'abantu hoho mu bijanye n'amagara kwisonzesha nico kintu ca mbere mu buvuzi basaba yuko umuntu yokora. Voilà, umuntu yatoye umuti, uyu muti w'ikizungu, iyi miti y'ikizungu dukora, voilà, niwe yatanguye kubivuga. Raba ivyo abahinga bagiye baravuga ku kwisonzesha, ibi byose mu bisanga muri ibi vyigwa twagiye turagira. Voilà, ukeneye kugira ubwo bumenyi kuvyerekeye ukwisonzesha urashobora kuraba ibi vyigwa. Raba urugendo rw'igihumbi na 97. Umuntu atisonzesha aba ariko ariyica kandi nukuramba birashika ntarambe, kuko iyo dufungura akenshi tuba turiko turafungura imicafu. Rero ukwisonzesha bituma ya micafu iri muri twebwe igabanuka mu mubiri. Ivyo muzobibona ngaha mu cigwa. Kwisonzesha wisonzeshereza igihugu kugira ngo igihugu gikire ni patriotisme yo kugwego rwo hejuru, nugukunda igihugu ku rugero rwo hejuru cane. Voilà, ivyo urabisanga mu rugendo rw'igihumbi n'ijana na rimwe. Mu bijanye n'uburongozi canke mu vya politiki, abanyamerika igihe bagirwa baja n'abazungu bakoresheje kwisonzesha. Abahindi igihe bagirwa baja n'abongereza bakoresheje kwisonzesha baronka independence. Voilà, kwisonzesha gukora mu bice vyose, mu bisata vyose. Ivyo urabisanga mu rugendo rw'igihumbi n'ijana na ndwi. Mu gihumbi kimwe n'amajana 1962 harabaye ubusuma mu vy'amatora canke harabaye ibintu atari vyiza mu matora. Abadasigana abantu bico gihe no kuvuga abantu bo mu 1962 barisonzesheje kugira ngo ibintu bije mu buryo. Murabaza neza, muraraba neza ingene vyagenze. Ivyo mu bisanga mu rugendo rw'amahoro rwa 13. Voilà, kwisonzesha rero iyo ubikoze neza ni umuti w'ivyananiranye. Voilà, niyo ugomba kwiyumvira neza canke ugomba yuko ivyiyumviro vyawe bigira ubugi canke biba ibikomeye kugira ngo ushike kwihangiro ubwirizwa kwisonzesha. Nibwo buryo bwiza bwo kubikora. Ba bantu rero nibaza ko nabishuye, bamwe bariko barabaza bati canke bariko biyumvira bati mbega mu gihe abo bagangeste, abo bantu badakomakomwa, abo bantu n'ubutungane budakurikirana, abo bantu bigungiye kw'ivy'igihugu, abo bantu batagira ikinya, abo bantu batagira imbabazi, abo bantu batagira impuhwe,
ikintu cotuma bemera kuja mu biganiro co bigiki. Aho muribaza yuko bazokwemera kuja mu biganiro mu gihe ivyo twavuze ko ari ukuri kugaragara umurundi wese yakubonye. Abarundi bose reka ndeke kuvuga bose, abarundi benshi babonye yuko ari ukuri kugaragara. Hagaca habaho abantu banigira uko kuri mu menshi, abantu baboroka uko kuri kugira ngo ibiganiro ntibibe, ibiganiro vyotuma abarundi bidegembya, ibiganiro vyotuma abarundi Uburundi bukira, kugira ngo twinjire muri ca gihugu c'isezerano. Abo bantu bakabiboroka, nta kindi twa dusigaje gukora atari ukwisonzesha. Ijambo kwisonzesha riza muri Bibiliya incuro ziri hagati ya 90 n'105. Nukuvuga ngo bivanye nuko Bibiliya yanditse. Nico gituma bavuga hagati ya 90 n'105. Voilà. Urumva yuko iryo jambo riza akatari gake muri Bibiliya. Nimwiyumvira abarundi twese twisonzesheje kugira ngo igihugu cacu gikire. Ivyo bintu vyo bafise inguvu zingana gute? Voilà. Abatobigira byensire nabo bantu bironderera inyungu zabo, canke abashigikiye abo bagangesteri, canke babandi nyene ari bantaho mfatwa, bamwe ari bantaho mpagaze. Voilà. Reka rero mbaze Korode, reka mbaze Erike, we wisonzesha, we wama wisonzesha kubera iki? Wama wisonzesha ngo habiki? Wama wisonzesha ryari? Mu gihe kimeze gute? Voilà. Aho nibaza yuko wewe woca utanga inyishu. Ivyo wamugira rero, iyumvire twese turaganye, duti tubigirire rimwe, twebwe abarundi twese. Duti tugomba yuko igihugu cacu gikira. Urumva inguvu vyo bifise? Voilà. Aka kantu tugatahura kumwe. Voilà. Uwo tutagatahura kumwe nagende muri ivyo vyigwa twatanze yige, abanze avyumvirize, abanze yige wampaye inka. Ijambo ry'Imana ntiribesha, bidakoze twoba twabikoze nabi, ariko ijambo ry'Imana nukuri kandi rifise ububasha. Iri jambo ry'Imana tugisunze abarundi twese tugakora ibi ijambo ry'Imana rivuga, abo bigize ibihangange mu gushira Uburundi mu buja, abo bigize bakatamanikirwa badakogwa ko n'ubutungane, abo bantu n'umukuru w'igihugu atavuga. Voilà. Abo boca bugufi. Mumbwire ikindi kintu, wozana inkoho? Wozana inkoho ngo barase? Ico kindi kintu wokoresha, izo zindi nguvu wokoresha ubutungane, uwo bakubita amakofe, uwo bakubita ingumu. Ico kindi kintu wokoresha cotuma baca bugufi, co bicaye. Aka kantu kotuma baca bugufi. Voilà. Aha mvuze vyinshi. Ndabona babwiye yuko no munsi dufise ingorane. Abantu no munsi dushitse duhimbaza ndadayiharaniye. Abantu basigaye bibwa ivyabo, bagatwaga amatungo y'amatungo akagenda atacamira n'abantu bibihangange. Gushika naho mukuru w'igihugu yotegeka, umushikanje utungana agafata ingingo, proke general wa republika agafata ingingo, ibikunda. Rero ngo bakarore, hari umudamu witwa Tunugujane mu Rubirizi, idosiye bihaciye imyaka 4. Uwo nuze yaje akagwi kabagangi, ababagangi nyene bikomeje itonge baravyabiriza. Yarituye inzego zo gushika umuguru yarategetse cyo umuguru arategeka ku radio mu higaniro, ndabwiza ukuri n'ubu byase kwibarizwa gushika naho umunyamanga mwishikira mu vy'umuguru kabine civile yandika imishanga y'ubutungane na procureur general wa republika. Ndubu byarase dosiye kwa procureur general tubadukurikirana ntiyavaza kubera abagangesteri, tubita abagangesteri twarahinduye n'abagangi. Turafise ingorane Burundi buragowe, abarundi turanyariwe, bimwe ndadayiharanira n'ingorane n'abagangi. Hari ingorane hambaye aho ivy'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi twege bidashe twise akagwi k'abagangesteri badakogwako, aho bafata bakivye igihugu n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga
uwundi ari umuntu muto muto agize ngo amahigwe hariho abacaza shirwa mu mvuto ntazo uvuga ari umutegetsi nawe aca habwa igihano cyo guca kugwa mu kazi uvuze ni caki aho rero ndabwirereye twagomba murabona yuko urundi tugeze kure atagikozwe nta muntu uzavuga abantu rero batwaza inda ndende bagatwaza inda ngari ntibariko barafasha. Mwari muzi igituma Amerika itigera itsindwa mu ntambara? Mwari muzi igituma Amerika iguma ikomeye? Mwari muzi ubukomezi bwa Amerika aho buri? Murazi igituma Amerika iguma ari puissance mondiale? Nukuvuga ngo igihugu gifise ubukomezi gusumvya ibindi bihugu vyose